Mbega ubayeho ukora icyo Imana yakuremeye gukora? Iki ni ikibazo nje kukubaza kuri uno munsi. Iyi myaka umaze uri mu isi, iminsi umaze ubayeho, mbega uriko ukora icyo Imana yagutumye gukora? Nimba inyishu ari ego, shishikara. Nimba inyishu ari oya, iyi oya ishobora kuba iri mu nzira zibiri. Oya ya mbere, nta na rimwe wigeze ukora icyo Imana yagutumye gukora. Oya ya kabiri, warigeze kuba uri mu bugombe bw'Imana ukora icyo Imana yagutumye gukora, ariko mu nyuma bivamwo wisubirira mu byawe. Ariko uno munsi ndaje kubwira ngo ukaba ubayeho utariko ukora icyo Imana yagutumye gukora, guhera none hagarika ibyawe ukore ibyo yakuremye. Hama ubishishikare mu kuri no mu kugororoka, kuko birimwo impera nini cyane n'ubugingo budashira burimwo. Ukaba uri gukora ibyo Imana yagutumye gukora, nushishikara ubikora naho intambara zitabuze, ariko kwihangana kwawe kuzotuma ushika ku cyuhora Imana yagusezeraniye. Yesu Kristo akumpera umugisha. Ndabahaye kaze rero irigira kandi mu kiganiro cacu ijambo ry'umunsi. Kuri mwebwe ari ryambere tubana, jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza, nitwa Iradi Ndiho Kubwayo, nkaba ndi mwene so Mugakiza. Kaze cyane twishimikize amajambo y'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 26. Tuje dusoma kandi igice cya gatatu mu Itanguriro nyene, umurongo wa mbere kugeza kuri 8. Indaza amajambo ku gice cya mbere haravuga ngo Imana irema ijuru n'isi n'ibirimwo byose. Hano mu birimwo byose mu isi abantu turimwo. 26 haravuga ngo Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Imana idufashe cyane. Tugende ku gice cya gatatu mu Itanguriro, umurongo wa mbere kugeza kuri 8. Uko icyaha cyaje mu isi. Imana itubabarire cyane. Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, vyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nibyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko ari kibereye kuribwa, ko gihimbaye mu jisho, ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo cyamye arabirya. Ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bompi arihweza, bamenya yuko bagenda amenya, badandikanya ibibabi by'imisukoni bironkeramwo uducocerwa. Ku murongo wa 8 havuga ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe cy'akayaga ko ku mugoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti byo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Imana itubabarire cyane. Dusenga Imana. Mana ugororotse, Uhoraho Sega w'amahanga, ndongeye kugushimira irigera kandi ku mbabazi zawe n'ubuntu bihebuje urushiriza kutugirira. Paulo yandika ku mbabazi no ku buntu bwawe, aravuga ngo uko ibyaha byacu bigwira niko ubuntu bwawe bugwira.
mugabo arakomeza Musa avuga ngo none ko ubuntu bw'Imana bugwira iyo dukoze ibyaha bigashishikara kugwira, none dushishikare gukora ibyaha ngo bwa buntu bushishikare kwiyongera. Aravuga ati biragahera, kuko nk'uwapfuye ku cyaha adakwiye kongera kugisubiramo. Ndagomba Mana ngo wongere ugirire imbabazi ubwoko bwawe. Ndakwinginge kandi ngo urabe uno mutima uri kurumviriza buno butumwa bwiza. Raba uyu mukobwa wawe, raba uyu muhungu wawe yuguruye ino audio y'ubutumwa bwiza ngo yumvirize. Erega hari icyo mwe muwobe yera agomba kuvugana nawe yumvise iyo nyota yo kumviriza ijambo ryawe, nuko numuhezagira umugirire neza kugira ngo mu bugingo bwiwe nimba yaranyuranije nawe agakora ibitandukanye n'ibyo wamutumye gukora, Mana ugorotse umushoboze guca bugufi no kwihana. Nimba Mwami atarigera mbere nakumenya ngo ahure nawe, ahuzwe nawe, amahinduka wawe, akora ibyo ugomba, umwigarurire. Akaba ari mukuri naho Mana umukomeze, kuko ari mukuri bose Satani arabagwanya. Ingorero Mana ushitse ishaka n'ubugombe bwawe, ariko ndafatishije impiri bya Satani byose ngo bitsindwe, ubugingo bw'abumviriza bose burokoke, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizera. Amen. Mwene data uri kuranyumviriza, teme y'uno munsi cyari ikibazo, kandi ndakomeza ndakubaza ngo usuzume urabe nimba uri kurakora icyo Imana yagutumye gukora. Adamu Imana imurema yamuremye ari umuntu wa mbere, ari umwe mu isi yose. Imana imuha inshingano zikomeye cyane rwose zo kubungabunga isi n'ibiremwa byose biri muri yo no kurima itongo rya Edeni. Imana idufashe cyane. Hama Imana imaze kubona ko bidakwiriye ko yoba hari wenyene, imuha umufasha bakwiranya n'amakuru benshi murayazi cyane. Mugabo ngo icyaha kiraza mu isi. Adamu na Eva iminsi yose bamaze mu itongo rya Edeni bataracumura, bari bafitaniye ubucuti bukomeye cyane rwose n'Uhoraho Imana yabo, ngo yarabatemberera mu kayaga ka mugoroba mu itongo rya Edeni, kandi ntabwo yaza ijya kubaraba gusa, uko biri kose baraganira bakagirana ibihe byiza hagati y'Imana n'ibiremwa byayo. Adamu na Eva byari bihimbaye cyane. Mugabo Satani araza yuririra mu mugore kugira ngo Adamu na Eva bakore icyaha, hama icyaha kibatandukanye n'Imana, bwa bucuti bafitanye n'Imana bwangirike. Amasezerano Imana yari yasezeraniye umwana w'umuntu agira ibibazo bivanye nuko uwo muntu azovyifatamwo. Ndasubiramwo, bivanye nuko uwo muntu azovyifatamwo. Imana idufashe cyane. Twumvise ukuntu Imana yaremye Adamu, twumvise n'ukuntu icyaha cyaje mu isi. Satani ngo yaciye mu nzoka, inzoka ihenda umugore, umugore aragenda yamura cya giti, aha n'umugabo we bose bararya. Ngo bumvise Imana ije muri ya masaha Imana yabagitembereramwo, ngo bagenda bayinyegeza ngo Imana ntibabone. Mwene data, icyaha nicyo kiza kidutandukanya n'Imana, ariko kwihana niko kongera kuduhuza n'Imana. Kandi muri no misi ho twaragira ubuntu, kuko hari igitangaza cyakoretse ku musaraba i Golgota, hari amaraso yamenywe. Ayo maraso yarasesetse kugira ngo uwacumuye wese ace bugufi yihane, yongera ahuzwe n'Imana umuremyi wiwe. Nimba warakoze icyaha, ntujye kwinyegeza nka Adamu na Eva. Kandi Imana imaze kubasangayo, kuko Imana idahishwa, utokwinyegeza ngo ikubure. Irabaza Adamu ngo icyo wakoze niki? Adamu waguca bugufi ngo asabe imbabazi, avuga ngo n'umugore yampenze. Umugore ati mbega byagenze gute ko nagushikirije no mugabo ngo umubere umufasha, none ga wamufashije iki? Eva hagusaba Imana imbabazi ati Imana mbabarira nacumuye, nakoze ibinyonye n'ibyo wantumye gukora. Avuga ati ngo n'inzoka yampenze. Imana igiye ku nzoka yongera ngo yarabuze uko ibigenza, ntiyarize ko ari na Satani yayiciyemo, se ndabizi. Imana idufashe cyane. Mugabo ndagomba ngo ntukamere nka Adamu. Nimba warakoze icyaha, reka kurondera ama excuses. Ngurumva ngo nari nshonje, ngurumva ngo nari mwishavu. Oya, nimba warakoze icyaha ukiba, nimba warakoze icyaha ugasambana, nimba warakoze icyaha ukica ugasesa amaraso, wamwigeme, nimba warakoroye imbanyi ukica umwana, kuko ikigeragezo kiraza ngo kigukure ku Mana. Iyo utihanganye mu kigeragezo ngo ukore ubugombe bw'Imana, ukora icyaha, ntabwo nimwe yoza yumvikana ngo isobanure yuko wari umva ngo gukora icyaha kwawe ko nyine byari bikwiriye. Ntabwo nimwe iriho, naho byo kuzanira urupfu, wemangera agakiza kugeza ku iherezo. Imana idufashe cyane.
Adamu na Eva barahanywe niko byakurikiye mu nyuma. Kubera Imana imaze kubabaza nta numwe yemeye icyaha ciwe. Ariko boce bugufi bagasaba imbabazi kumbure byari guhinduka. Nawe Satani ashobora kuba yaguteye ugwa mu cyaha utandukana n'Imana kandi acatako akomanaza umutima wawe wanka kwihana. Imana tubabarire cyane. Ni ukisezerano yawe umbwira ko utazasiga uzabana nanjye. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 16 niho havuga yuko urukundo Imana yakunze abari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntaze apfe rubi ariko azahabwa ubugingo budashira. Uwo Yesu Kristo yaje kugira ngo aduhuze n'Imana, adukore ko igihano cy'urupfu rw'ibihe bidashira, umwizeye wese amukize ahubwo ahabwa ubugingo budashira. None rero ndagomba ngo usuzume urabe uko biriko biragenda mu bugingo bwawe, nimba warakoze icyaha ntucumire ko cyaturukihane, wongere usubire muri wa mwanya wawe wa kera, usubire muri rya sabane ryawe n'Imana. Luka ariko arandika mu gice cya 13 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 9 aravuga ku by'umusukoni w'ingumba. Natanguye mbabwira ngo teme y'uno munsi irakubaza ati mbega uriko urakora iki Imana yagutumye gukora? Ku musukoni w'ingumba Luka aravuga iby'umusukoni wari umaze imyaka igera kuri 3 nyene umusukoni awurondera ko ivyamwa kabibura. Aravuga ati ngira ndawurandure ndawuce ndawuturire kuko wanse kunyamira ivyamwa. Mugabo ngo uwakora muri iyo ndimiro aravuga ati wongera umwaka umwe ugira 4 hama tuwutabirire tuwuvomerere tuwututurire turabe ko kumbura mu mwaka ugira 4 wo kwamba. Nawe nimba umaze imyaka myinshi udakora ibyo Imana igomba, nimba umaze imyaka myinshi uri mu byaha, nimba waranse kwakira agakiza, nimba warigeze kumenya Yesu ariko ugasubira inyuma mu byaha, uno mwaka wa 2022 urashobora kuba ari umwaka wawe w'umwongerano. Imana ikabigomba kuraba kumbure ko kwigarura. Niba nka kwigarura ibyawe bikazorangirana n'uno mwaka ugapfira mu byaha. Ariko ndagomba ngo usuzume niba wakora ibyo Imana igomba ugahinduka ugahindukira ugaheba ibyaha ukaja mu kugororoka, Imana izokugirira neza. Ibyaha byawe byose byo byakera bizibagirwa, Imana izoguhezagira umugisha n'ubugingo budashiriza buguha niba washishikara mu kugororoka no mu gukora ibyiza. Kristo Yesu akumira umugisha cyane. Suzuma urabe rero ko bimeze mu bugingo bwawe, hamufata ingingo ikwire kandi ibereye, ukora iciza utandukane n'ikibi cyose. Kristo Yesu akumfashirize cyane. Nuko inshuti ya Kristo, iri niryo jambo ry'Imana narifise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi kuri wowe wese yumvirije buno butumwa bwiza bukagira icyo bumufashije, ndamwinginge ino audio ntayigumize ko ayikwiragize mu bandi henshi cyane gose hashoboka, mu magroupe ya WhatsApp murimwo aho urutonde rubibemerera, eka mbere no mu bandi bose mufise nimero zabo za WhatsApp kugira ngo kumbure nabo bafashwe nkuko namwe mwafashijwe. Hama ikindi naco ndashimira abo bose batubwira ko ubutumwa bwiza dutanga muri ministeri jambo ry'umunsi bushishikara kubakuza no kubakomeza mu buryo bw'imwemu. Mushishikare muca muri rya rembo ripfunganye, nico numva no bipfuriza mukomeze gusenga kandi ubudasiba kugira ngo Satani ntabanyagire mwitiro. Ikindi naco turashimira cyane gose abo bose badufata mu mugongo mu masengesho, eka mbere no mu buryo, kuko ministeri jambo ry'umunsi irakeneye cyane gose imfashanyo yanyu y'amasengesho n'imfashanyo yanyu y'uburyo kugira ngo ibikoresho tuba dukeneye ari ivyapfuye bisabwa gusubirizwa, ari bishasha bisabwa kugugwa, ibyo byose biboneke kugira ngo ubutumwa bwiza bushishikare gutera imbere kandi umurimo w'Imana waguke. None rero kuri mwese Kristo Yesu abampere umugisha cyane. Hama kuri wewe ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokoma bugushikira imisi yose iyo butanzwe inbox iwawe, eka na wewe utari bwigere wakira agakiza mugabo ukaba wahisemo gufata ingingo yo gukizwa, canke wari warigeze kwakira agakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, canke ufise ikibazo icyo aricyo cyose canke umutwaro wifuza ko tugufasha mu manuro canke mu masengesho, ndondera ku nimero zanje za WhatsApp akamenyetso ko guteranya 265 9984883260 tuzobigufashamwo uko mpamvu w'Imana azobidushoboza kose. Vyongeye ndabibutse neza mwese mukurikirana ikiganiro ijambo ry'umunsi ko buri munsi wose wa 6 w'indwi twama dufise amasengesho yo kwisonzesha y'amasaha 28 atakurya
atakunywa ku murango no mwijoro, kugira ngo twisengere kandi dusengere n'imitwaro y'abandi. Uwo wese yifuza kwifatanya nacu muri ayo masengesho arahawe kaze iminsi yose ya gatandatu burindwi. Urutonde ruzohora rutangwa iyo ayo masengesho tuyimirije, kandi uwo wese arahawe kaze. Byongeye mbibutse yuko ikiganiro ijambo ry'umunsi kiriho kuri Facebook, kuri page ijambo ry'umunsi ministry, no kuri YouTube kuri channel ijambo ry'umunsi ministry. Genda kuri Facebook wandike ijambo ry'umunsi ministry, ucugira search mu pages, urabona page ya ministere ijambo ry'umunsi, ucufyonda kuri like. Hamuje kuri YouTube ugire search, urondere channel yitwa ijambo ry'umunsi ministry. Umaze kuyibona ntiwibagire gufyonda kuri subscribe, kugira ngo ubutumwa bwiza buzora bucishwa mu nyandiko kuri Facebook kuri page yacu, n'ubutumwa bwiza bwa video buzoca kuri YouTube kuri channel yacu ubuze bugushikire. Bizogira ikimaze kinini cyane gose, kuko turifuza yuko ubutumwa bwiza bukwira hirya no hino mu nzira zose zishoboka, haba kuri WhatsApp, kuri Facebook no kuri YouTube. None rero nimwagenda kuri Facebook ntimwibagire gufyonda kuri like kuri page yacu ya Facebook ijambo ry'umunsi ministry. Nimwaja kuri YouTube ntimwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ijambo ry'umunsi ministry. Kristo Yesu abamera umugisha, naho ubutaha mugubwe neza. Give